ishengero Anglikane ry'Ibuhiga riserukiwe na Musenyeri Nijimbere Evariste rirahebujwe kuri iryo tongo ryari mu matati. Ingingo ya gatatu, ishengero Anglikane ry'Ibuhiga riserukiwe na Musenyeri Nijimbere Evariste rihawe ikiringo c'amezi 3 ribe ryavuye muri iryo tongo. Ingingo ya kane, izi ngingo ni ntabanduka zishirwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo ya 14 na 15 zibwirizwa nimero 1 agakwego 11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Haramatati ari hagati y'umuryango usigwa na Gasimbo Sofoni userukiwe na Kababwira Louise n'ishengero Anglikane ryo mu Burundi diocese ya Buhiga. Amatohoza twakoze, inama ya bose y'abakomiseri yashashe kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri 2026 iriga yongera irihweza iciyumviro c'intumwa z'umugwi n'ivyemezo vyose biherekeza iyo dosiye. Umugwi severe wihweje ko ayo matati washikirijwe igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda 2025 afitaniye isano n'ibihe by'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 warayakiriye nk'uko ubifitiye ububasha. Intumwa z'umugwi severe zatohoje ivyerekeye ayo matati, zarabonye zongera zirumviriza impande zose zegwa n'ayo matati. Intumwa z'umugwi severe zarumvirije ivyabona vy'abegwa n'ayo matati bazi akahise k'itongo ari nka Kajambere Eduardo mu basigwa ba Gasimbo Sofoni, Cishahayo Jean Bosco na Ntakarutimana Rosa ku ruhande rw'ishengero Anglikane. Intumwa z'umugwi zarongeye zirasoma urwandiko rwa Bigirimana Hilali ruvuga ku bijanye n'iryo tongo. Turetse ivyemezo abafitana ayo matati bashikirije, intumwa z'umugwi severe zarishikiye ku mutumba gw'Ingoma Ibuhiga muri komine Karusi mu ntara ya Gitega ahari tongo riri mu matati kwigenekerezo rya 27 Munyonyo 2025. Twihweje ivyemezo abafitaniye amatati n'ivyabona vyabo bashikirije umugwi severe, twihweje ibyavuye matohoza umugwi severe wegeranije, ngira ndabashikirize ivyafatiweko. Kubera ko Kababwira Louise aserukira abasigwa ba Gasimbo Sofoni yituye umugwi severe asaba gukomoregwa ikivi c'itongo riri Buhiga, avuga ko cigaruriwe n'ishengero Anglikane ry'Ibuhiga. Kubera ko Kababwira Louise yaserukiye abasigwa ba Gasimbo Sofoni, intumwa z'umugwi severe zimaze kwihweza urupapuro procuration yahawe n'abo aserukira zasanze abifitiye uburenganzira. Kubera ko Kababwira Louise amenyesha ko se wiwe Gasimbo Sofoni nk'umuganga yize Asrida mu Rwanda yari mu ncabwenge za mbere z'abarundi bagize uruhara rukomeye mu gushinga ishengero Anglikane y'Ibuhiga mu mwaka w'1935 hamwe n'abazungu bavuye mu Bwongereza, Abanyarwanda n'Abagande. Kubera ko Kababwira Louise yemeza ko ishengero Anglikane ryaronkejwe n'umuganwa Bakareke itongo ry'ishusho ry'urukiramende rugororotse ripima hegitari 24. Kubera ko Kababwira Louise asigura yuko mu mugwi
watanguje ishengero Anglikane umuganwa Bakareke hari abo yahaye amatongo harimo n'umuganda yitwa Musoke bakorana na se wiwe Gasimbo Sofoni ku bitaro bakaba bari n'abagenzi kubera yuko Gasimbo Sofoni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 yaciye ahagarika amabanga yo kuvura kuko yari yatowe kuba umushinga amateka akongerwa ikindi kiringo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 kubera ko Gasimbo Sofoni abaye atagikorera ishengero Anglikane umuryango wiwe wahavuye usohorwa mu nzu y'ishengero ya Anglikane uja kuba ibugwana aho Gasimbo yari yariyubakiye inzu kubera ko Kababwira Louise asigura ko itongo riri mu matati ryari ry'umuganga w'umuganda yitwa Musoke kubera ko Musoke igihe ahejeje ikiringo ciwe yagabiye Gasimbo Sofoni igipande cy'itongo Musoke yari yagabiwe n'umuganwa Bakareke kubera ko igipande kimwe Musoke yakigurishije na Ntibaneneje Enoch ikindi akigurisha na Shwigiri Elia abo bose bakaba bahana urubibe n'abasigwa bagasimbo Sofoni kubera ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 Gasimbo Sofoni yaciye agandagurwa kubera ko kuri iryo tongo Gasimbo yahawe na Musoke. Gasimbo amaze kugandagurwa umupfakazi wiwe yagurishije igipande kuri Musenyeri Ndayisenga Samuel wo mw'ishengero rya Anglikane maze haca hasigara ico gipande c'itongo kiri mu matati kubera ko Kababwira Louise amenyesha kandi ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 umuryango wa Gasimbo wahavuye uhunga urwimo kubera ko bahungutse mu mwaka w'ibihumbi 2006 basanze iryo tongo misiyoni Anglikane y'Ibuhiga yararyigaruriye kubera ko Kababwira Louise avuga ko iryo tongo Musoke yagabiye Gasimbo abasiga biwe bariburanye muri Sentebe ku rwego rw'intara bakaritsindira kubera ko ishengero Anglikane ryaciye ryunguruza urwo rubanza muri Sentebe ku rwego rw'igihugu kubera ko Sentebe yahavuye iheze ikiringo cayo urubanza rutaraheza kuburanwa kubera ko Kababwira Louise amenyesha kandi ko naho hari habaye iyunguruzwa ry'urubanza muri Sentebe aho hantu hari mu matati hagumye harimwa n'abanyeshengero kubera Kababwira Louise avuga ko naho ishengero Anglikane ryari ryunguruje urubanza ritigeze rirukurikirana ko ariwe yamarinda kuduga ava i Bujumbura abashira umutahe convocation ikarusi kubera ko Kababwira Louise yemeza ko itongo ry'ishengero Anglikane ritarenze hegitari 24 mu mamuko ariko uburingana na hegitari 68 kubera ko Kababwira Louise yemeza ko itongo ariko ararondera rihana urubibe n'ishengero Anglikane Ntibaneneje Enoch Shwigiri Elia hamwe na Musenyeri Ndayisenga Samuel kubera ko Kababwira Louise asigura ko hagati y'urubibe rw'ishengero Anglikane n'itongo ryabo biboneka ko hari akadunduri kasituwe twita pante kugira bahateranye habe umurimo umwe kubera ko Kababwira Louise asaba umugwi severe ko wofasha abasigwa ba Gasimbo bagakomorirwa gatongo kabo kakabafasha kurera imfuvyi kubera mu muryango wabo babuze abana 8 bazira ishari n'amacakubiri kubera ko Musenyeri Nijimbere Evariste
avuga ko aho ishengero rishikiye ibuhiga umuganwa Bakareke yahaye ishengero aho rikorera kandi n'ubu niho bakiri. Kubera ko Musenyeri Nijimbere Evariste avuga ko Gasimbo Sofoni yari umwe mu bakozi bari mu gisata c'ubuvuzi nk'uko harabigishwa n'abavuga butumwa. Kubera ko ishengero Anglikane ryahaye abakozi baryo amazu babamwo ariko akaguma arayishengero. Kubera ko Musenyeri Nijimbere Evariste avuga ko Gasimbo Sofoni amaze gutorwa ngo abe umushinga mateka yaciye ahagarika imirimo yo ku bitaro agahavaja kuba ibugwana aho yari yariyubakiye inzu. Kubera ko Musenyeri Nijimbere Evariste avuga ko Gasimbo Sofoni yahavuye ahitanwa n'umugwimo bwo mu 72 ariko ishengero Anglikane rikaba ryagumye hafi y'umupfakazi wiwe. Kubera ko Musenyeri Nijimbere Evariste yongera akavuga kandi ko Musoke yari umukozi w'ibitaro kandi akaba n'umumisionari w'umuganda. Kubera ko Musenyeri Nijimbere Evariste yemeza ko ico kibanza umuryango wa Gasimba uvuga ko wari wagiteyemwo ibiti nk'uko vyagenda no ku bandi bakozi bose mu ntumbero yo kuronka inkwi zo gucana. Kubera ko Musenyeri Evariste Nijimbere avuga ko Musoke nk'umukozi w'ishengero atakibanza ciwe bwegu yarafise. Kubera ko Musenyeri Nijimbere Evariste yemera yuko ishengero Anglikane ryatsinzwe mu rubanza rwaciwe na Sentebe mu ntara ariko bunguruje. Kubera ko Musenyeri Nijimbere Evariste yemeza ko ako kadunduri kari haruguru kuri iryo tongo ari bisanzwe kubera ababa mu mazu y'ishengero bubaka inzitiro z'urugo. Kubera ko Pasitori Cishahayo Yohani Bosco yunganiye Musenyeri Nijimbere Evariste yashimangiye ivyo Musenyeri yarahejeje gushikiriza akemeza ko n'ibiti Kabagwiza Louise avuga ko bari barateye byasoromwe n'ishengero. Kubera ko ikindi cabona ku ruhande rw'ishengero Anglikane nta Karutimana Roza yaje kubibuhiga mu mwaka w'1968 akongera akaba n'Igitega kubera umugabo wiwe yari umusirikare yadondaguye abakozi bakuru b'ishengero yamenye harimo na Gasimbo na Musoke. Kubera ko nta Karutimana Roza yemeje ko abakozi bose baba mu mazu y'ishengero atanumwe yari afise itongo ngaho atari ishengero ryonyene. Kubera ko nta Karutimana Roza ivyerekeye itongo Musoke yoba yaragavye canke yaragurishije atavyazi kubera amatongo yose yari ishengero. Kubera ko icabona c'abasigwa bagasimbo Sofoni ariwe Kajambere Eduardo yamenyesheje ko amaze imyaka 72 aba ibuhiga akemeza ko umuganga yitwa Musoke yaramuzi cane kuko yakoranye na se wiwe Ntibaneneje Enoch ku bitaro vy'ishengero Anglikane y'Ibuhiga. Kubera ko Kajambere Eduardo amenyesha ko itongo babamwo se yariguze na Yesaya Bavugirije nawe akaba yari yayihawe n'umuganwa Bakareke. Kubera ko Kajambere Eduardo yemeza ko Musoke umuganda igihe asubiriye iwabo yagabiye Gasimba itongo ryiwe harimo n'igipimo c'ikawa. Kubera ko aho hantu yari amaparasera ntiryari itongo ryagutse hapima metero 105 z'uburebure. Amaparasera ntiryari itongo ryagutse nasubiyemwo hapima metero 105 z'uburebure ubwaguke nka metero 10 agereranya. Kubera ko Kajambere Eduardo yemeza ko se wiwe na Gasimbo bishwe mu 72. Kubera ko Kajambere yemeza ko igihe Sentebe ishitse kuri iryo tongo riri mu matati ikahashinga uburimbi, ishengero Anglikane ryahavuye riburandura
rica rihaha abakristu baraharimira. Kubera ko Kajambere Eduardo yemanga ko ukuri ashikirije yokwemeza n'imbere y'iradiyo kandi akongera akerekana naho nyina w'abana ba Gasimbo yagurishije na Musenyeri Ndayisenga Samuel n'ahasigaye. Kubera ko intumwa z'umugwi Severe zasuzumye urwandiko Bigirimana Irere ari mu baserukira Burundi muri Kenya, akaba n'icabona c'abasigwa ba Gasimbo Sofoni, avuga ko yagizwe ko iterabwoba agahitamwo kumvirizwa n'umugwi CNTB mu ntara abegwa n'abatati bose batumva. Kubera ko Bigirimana Hilari avuga ko byose bisa n'ivyatanguye mu gwimo go mu 2022 gwahama abahutu ahanini bize biswa bamenja. Kubera ko avuga ko muri ico gihe kuri uwo musozi baba abapastori, abaganga, abakozi ba leta atanumwe yasigaye wo kubari inkuru. Imiryango yabo ikaba yacinyagwa urukomba amazi, ikagira n'ubwoba bwo gukurikirana amatungo yabo. Kubera ko Bigirimana Hilere yemeza ko Abaganda n'Abanyarwanda bazananye n'abamisiyonari baje kwigisha ubuhinga bwo kuvura, kubaka no kubaza bahawe amatongo babayemo gushika bahejeje akazi. Ayo matongo basubiye inyuma bakaba barayagurisha ayandi bakayagaba. Kubera ko Bigirimana Hilere yemeza ko umuganga w'umugande yitwa Musoke ariwe yari afise iryo tongo riri hafi y'ibitaro, akaba atashe i Bugande bibiri yabigurishije na se wiwe Shwigiri Elia, nawe yishwe mu mwaka w'1972. Ikindi gipande akigabira Gasimbo Sofoni bari barakoranye arabaganga ku bitaro. Kubera ko Bigirimana Hilere yemeza ko umupfakazi wa Gasimbo yagurishije na Musenyeri Ndayisenga Samuel igipande cy'iryo tongo yahawe na Musoke. Kubera ko Bigirimana Hilere yemeza ko nyina wiwe Kijende Penelope yakundana n'umupfakazi wa Gasimbo, akaba yahora amuha ibiti vy'inkwi bivuye muri iryo tongo yakoresha mu guteka imikate, akaba yarabaye isura y'abasigwa na Gasimbo kuri iryo tongo imbere yuko yitaba Imana. Kubera ko Bigirimana Hilere yerekana igicapo gitomoye c'ingene itongo rya Musoke ryari rimeze n'ingene ryagabuwe. Kubera ko intumwa z'umugwi Severe zishikiye ku mutumba gw'Ingoma Ibuhiga, ahari itongo riri mu matati kw'igenekerezo rya 27 Munyonyo 2025, zikibonera n'ishusho ry'iryo tongo aho urubibe rihana n'ishengero Anglikane Gwaca, naho ritandukanira n'igipande Musenyeri Ndayisenga Samuel yaguze. Umugwi Severe wihweje akadunduri kakiboneka hagati y'itongo ry'ishengero Anglikane naho umuryango wa Gasimbo userukiwe na Kabagwira Louise uri kurarondera, kerekana ko aho hantu hatandukanye. Kubera ko umugwi Severe usanze umuryango wa Gasimbo userukirwa na Kabagwira Louise wo kubahirizwa mu burenganzira bwawo kuri iryo tongo. Kubera izo mvo zose umugwi Severe ufashe ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, umuryango wa Gasimbo Sofoni userukirwa na Kabagwira Louise urakomorewe itongo ringana na metero 113 ku mutwe, metero 105 hepfo, metero 13 uduga kw'isoko, metero 13 hirya, metero 17 hagati riri ku mutumba gw'Ingoma zone Buhiga komine Karusi mu ntara ya Gitega, warondera kw'ishengero Anglikane Ibuhiga riserukiwe na Musenyeri Nijimbere Varisito. Ingingo ya kabiri, shengero Anglikane ry'Ibuhiga riserukiwe na Musenyeri Nijimbere Evariste rirahebujwe
kuri iryo tongo ryari mu matati. Ingingo ya gatatu, ishengero Anglikane ry'Ibuhiga riserukiwe na Musenyeri Nijimbere Evariste rihawe ikiringo c'amezi 3 ribe ryavuye muri iryo tongo. Ingingo ya kane, izi ngingo ni ntabanduka zishirwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo ya 14 na 15 zibwirizwa nimero 1 agakwego 11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatanu, umugwi severe ni ujejwe gushira mu ngiro izi ngingo. Iyi ngingo yose nsomye yafashwe kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri 2026 n'abakomiseri bakurikira: komiseri ambasaderi Ndayishariye Petro Karaveri, komiseri Nzigama Sabureya Pascazia, komiseri ambasaderi Selemani Mosi, komiseri ambasaderi Budiriganya Stella, komiseri ambasaderi Kavakure Laurent, komiseri Nijimbere Alice, komiseri Ndikumana Vianney, komiseri Pastori Nahimana Elia, komiseri Honorable Sindokotse Denise, komiseri Patiri Niyonkuru Pascal